my people mumeze neza so ndabaramukije mwe wese bibaye naherereye people from Burundi, people from Kenya, people from America, people from everywhere, Dubai, benshi cyane ndabaramukije mwe wese bivanye naho aherereye. Ndabizi neza yuko umwama yoze kumenya intumbero yiyi Bujumbura twihaye. So muri Bujumbura tu episode ya mbere nakoze abantu bayibonye mwubawe cyane, mwarabonye aho twagiye naho twagarukiye. Episode ya kabiri rero ngo dufise he muri Bujumbura tuwa intego dufise niyo kumenya uburundi, niyo kumenya kuma abarundi babayeho cyangwa se ikintu cyose kirekeye uburundi utigeze uva aho bantu bandi ndabizi sinzo obatetereza mwebwe ni munyizere ati bimeze gute he. Episode ya kabiri tugiye guhera centre ville ntituzi aho haza kuduta. Episode ya mbere umuntu yarevye arayimara ahantu twagarukiye mwarahabonye, niyo tugiye guhera urabona twa twegereje muri centre ville, niyo tugiye guhera hama tubandanye aho tuza kugera naho niho tuzobandanyiriza episode ya gatatu. Turi muri episode ya kabiri nibaza yuko tugiye kubana kamwe ku kandi gahunda niyo kumenya niyo gahunda ya mbere niyo kumenya amakaritiye agize Bujumbura utigeze uva aho uri. Gahunda ya kabiri niyo kumenya Bujumbura. Bari muzi yuko muri no wa Burundi tuzogira nico bitwa Burundi tour ya kuzunguruka Burundi turebe ukuntu Burundi bumeze nimba ukuntu ruguru ibintu bimeze no mu gisagara ukuntu bimeze. Tuzogende turakompara hama dutange ama nota. Cyo bisabwa wewe mwebwe nukunyizera roke mukanyereka ubwo rukundo, mukanyereka yuko ibintu ndiko ndakora bibashimisha hama mukantera iyo courage. Ndibaza ntabwo nzobatetereza jo to promet, ndabasezeranye yuko jo promet yuko ntazobatetereza mwino Bujumbura tuwa mwino content ya wawo Burundi. Twagiye rero abantu twari kumwe rero rya munsi muri episode ya mbere, nibaza ko mvyibuka yuko twagarukiye aha. Episode ya kabiri reka tubandanize. Urabona kino munsi ibintu byabaye ndanse ewana ibintu byabaye ndanse no munsi ewana igisagara ntikibuja igisagara ntikibuja ariko turi centre ville neza hamwe bita muri ville. Urumva umuntu ngo ngiye muri ville ewana ngo ndi muri ville. Aha ville rero bakubwira aha mubona imbere ni kuri bata ni kuri bata izwi cyane. maze rero ishuma ko bata ari bata izwi cyane uze kure abantu bambaza igiciro cy'ino telefone kandi wabona ko ndi mu kazi uze kure abantu bambaza ko ari benshi ndabizi ni kuri bata aho ugurira telefone cyangwa se ukayigurishirizaho we bivana na bezwe nico ukeneye kuza kuhakora bivanye n'ikikuzanye uhashitse byose birakemuka. Yani kuri ibata Fresque. Jumio kabo. Happy. Katisa kuri. Naka kurarengana gusa. No katisa nyine bisanzwe. Sawa jama. Ewana. Biragoye yuko warengana batakubajije ibe y'umuzigo uzanye uko ubumeze kose bagoma bakubajije ibe. Urabona yuko igisagara cyabaye ngo no munsi kabisa. Uhora wumva ati ndi muri ville ngo kuri kiosk umvise kiosk wumva menga ni hawa kiosk iri muri ville burya se ahantu si ikintu kinini sikizu kikibata kimeze fresh. Reka mwereke ya kiosk wewe uhora wumva ngo nicaye nga kuri kiosk naha ubona naho kazibona kamategura gafise mire gafise urukuta uruhome rw'ivyuma gafise uruhome rw'ivyuma janise ko Coca-Cola. Aho niho bitwa kuri kiosk. Urabibona yuko menga birananditseko aho niho rero wumva ngo ni kuri kiosk
ewana ikintu cyo gufata amasanamu ngaha muri ville ntibagikunda ariko kazi nihaye ntegerezwa kubikora mwibanga ya murabona yuko ewana turi centre ville abantu baguma ari benshi centre ville rero abona iyi mire turiko ni hamwe buririra za Kamenge Mirangolompe nyine iziduga za Mirangolompe Mirangolompe nyine hano Kamenge uduga za Gisandema ni kwino code ya bazifatira kwiyi ikote. Reka rero tugende turebe eske iryo uvuye muri ville ukaduga iri barabara ndiko ndatambukamwo wisanga waserukiye hehe ugumane nanzi gatanu kandi urebe episode ya kabiri ukuntu iza kuba imeze ndibaza biza kuba ari ibintu bitesa mereye centre ville baza yuko boba bahazi cyangwa se boba bamaze kuhumva ya ni ngaha rero mu Burundi ya Burundi ya in city center. Yeah, city center. Exactly. Yeah. Let's continue. Turebe iri barabara aho riza kuduta cyangwa se aho riza kugera. Ni barabara riduga rinini. Ibarabara rinini nibaza ko tutoriduga turi mare ariko ndakwereka iyo warifashe ahantu rishobora kuguta naho rishobora kukugeza naho ubona ko rigukuye ville eske urifashe rishobora kukugeza he wewe ugumane nanje gatanu kandi uraza kubona ati eske iri barabara ndarifashe ryo nta he cyangwa se ryongeza he kuko tuvuze ati tugere aho riherera nibaza ko ari iminsi myinshi twe tukigenda muri episode ya kabiri rero twafashe iri barabara wabonye rifise source rifise amamuko ahantu bafatira amabisi nyine muri centre ville muri centre ville ahantu bafatira amabisi nibaza bahabonye yuko ari barabara rifise amamuko ahantu amabisi aparika cyangwa se amabisi ava Kamenge ava centre ville agenda Kamenge agenda Mirangolompe agenda Gisandema Gasenyi nyene mu zindi quartier nazo nibaza ko itegeko no kuzohagera ayo makaritier yose ukuntu nzobikora muri episode yo kuja mu makaritier runaka tuzozanga centre ville dufate bisi sofata bisi idutwara cyangwa se tubikore ukundi kuntu twisange turi mu yindi quartier bizovana n'inama mwebwe mangiriye no kugira mushobore kubitahura neza urabona ni episode ya mbere naraberetse ahantu muze ikicaro gikuru ca Bankobu burya no ngaha centre ville hariho ahantu hari Bankobu ndibaza mushamo habona hari imbere iriya ni Bankobu ni Bankobu ubona yuko ari iri mu banki zikomeje kuko urabona yuko ifite n'inyubako ngaha ikintu cubatse ipibriya iyo zitatu mubona ipibriya ibintu bya Bankobu gusa aho tubona yuko rero burya Bankobu nayo si bwa bwana urabona ni ibintu Bankobu inote Bankobu nyene tu amaserivisi ya Bankobu byose biguma byicishaho kwiyo nyubako kwiyo mezo bubatse ni statiniki simono ukuntu ntacitwa ariko namwe mwakibonye ushobora kucitwa uko ushaka reka dukomeze rero turacyari muri rya barabara riduga muri rya barabara urabona ko twaduze muri rompe ahantu naciye nategezwa kuhaja kugira ntaja umakosa ngo ubangonge ni rya barabara ubona havamo imiduga iduga iva hepfo rero ryo babandanya rikaguma ari duga ndibaza twaza kumenya ahantu runaka nitwabandanya iri barabara navuze yuko iri barabara ari mu barabara agera kure cyane ora ya parking y'amabisi nimwe mu parking aparikwamo n'amabisi aja za Gatumba bisi ija Gatumba uzoyifatira hajya bisi ija Kote uzoyifatira kwijya Kote bisi ija Carama uzoyifatira kwijya Kote bisi ija Kinama uzoyifatira kwijya Kote ni Kote ifise
inuzenya hanyuka ko inzira zija mu makaritiye menshi menshi nayo mpamvu bayiswe centre ville. Ikindi kintu ngira ndabereke rero ni iki, urabona aha imbere hariho intuzenya, hariho urabona yuko hariho inzu menga n'urupangu, inzu menga n'urupangu. Niwaduga ukagira ahantu hameze nk'uko umuntu akazogutuma ati genda ungurire ishurwe cyangwa se ikintu c'imideri, ibintu vy'akaranga uzobigurira hehe? Aha hantu ni ahantu heza cyane kw'ivyo ibintu. Urabona ko leta iri mu kazi gakomeye cyane, iri kirubaka ibarabara ryiza riteye igomwe, ni ibintu byo kwishimira kabisa. Iriko irubaka ibarabara. Ati aha rero ahantu hameze gute, urabona ko ari ahantu hari ibintu bajisha ibiki, ahantu bajisha inkoko, ibisimbo, ibiki ewana. Ariko hazwi cyane nk'ahantu badandariza amashurwe, kuko banahiswe ngo ni ku mashurwe, ariko ikazi zigakora bahiswe ku mashurwe. N'ahantu hasohora amashurwe menshi cyane, amashurwe menshi cyane. Ubona ugiye indani uzosanga utuntu nyaburanga, bya bintu basokuru bacu n'abanyokuru bacu bakora mu bintu nyine mu materiel naturel, bya bintu biri naturel nyine nivyo bakoramo ivyo bintu uriko urabona. Niho rero ku mashurwe bazoshobora kuvuga ati ndi ku mashurwe, usanga ndi ngaha muri centre ville, usanga ku mashurwe. Urabona ko uzobana iryo barabara uzoca uhabona n'ahantu hari urupangu ruzitije nyine ivyuma vyera bishaka vyera, iryo rangi risa gute, ruzitije ivyuma bishaka ukwera, uzoca uhabona. Niho bitwa ku mashurwe. Ndazi umunsi vyakubayeko uzoshobora kuhatora. Abona rero ahantu tugeze kumenga ni muri rompe, ni muri rompe nk'uko mubibona. Reka nkwereke ikintu rero aha muri rompe kidasanzwe. Abona iyi rompe icako amayira menshi, abona hari iriduga hahandi rya barabara rikaca rihanyukira mu bubamfu rigakata. Hariho n'irindi wabanije gatoya ucuza ugakatira aho imbere uriko urabona. Ati rero ibarabara rija hajya imbere ucabona n'amayira n'amayira ane ahanyuka ku ibarabara rimwe, ariko agahurira ahantu hamwe. Ati none ahantu hagenda hehe ko umuntu amenga naho harateye igomwe? Hagenda hehe ahantu dufate baje numva yuko no kugira ikintu kidasanzwe hoba hagenda ibarabara ryo rigenda rikagera ko arico cyitwa stade Intwari. Stade twiratira, stade y'akarorero dufite natwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Stade Intwari iri hajya imbere gatoya. Ubandanyije ibarabara uzoshobora kuhamenya. Dufatira n'uvuye muri ville uzoduga ugeze ahantu ku mashurwe ucukatira mu bubamfu, ukatiye mu bubamfu uzogenda. Biragoye kugira uhayoberwe kuri stade Intwari, kuko n'ahantu hibonekeza ukihashika ucubona yuko ari stade, ucubona yuko ari inyubakwa itandukanye n'inzu babamo. Vraiment uzohita uhatora vyihuse, uzohita uhatora vyihuse. Mwabonye mvuga ahantu mvuga ntava ahondi. Impamvu mvuga ntava ahondi niyihe? Urabona imbere ikintu ndiko nderekana ko ari ikintu kidasanzwe. Papa bantu you see this house, a beautiful house, inzu nziza cyane, iteye igomwe. Iyi nzu rero ngo imeze gute? Iyi nzu irimo amaserivisi menshi. Ati gute? Irimo amaserivisi menshi kubera urabona hejuru handitse banque de la ZEP. Ariko si ico gusa, si banque de la ZEP gusa, n'ahantu harimo n'ibiro n'inzu irimo n'ibiro vya Econet wireless. Urabibona ko abo binavyerekana TDB
Trade and Development Bank. Ahubwo uzosanga baranayihinduriye intuzenya, uzosanga baranayihinduriye ivyo ikora, kuko niba mu bintu bitatu vyerekana ama service akorerwamo ndani, ijya banki doze ntayo mbona, ngira vyarabaye sanje vya ngira boba barabihinduye. Abona hari ico bitwa Trade and Development Bank. Ico nico ikintu ca mbere gikorerwa mw'iyo nzu naberetse. Hakaba ico bitwa Econet Wireless, nabwiye yuko harimo n'ibiro vya Econet. Hakaba nico bitwa Saze Burundi. Ntashaka kubahenda, ntabwo nkizi ico kintu, ariko babona yuko iri barabara burya ariko ibintu biteye ubwoba biremereye do karite, ibintu vyiza cyane bishemeye. Twagiye twabandanje, okay, reka tubandanye rya barabara ryatuvana muri ville, turibandanye turiduge turebe ahantu riza kugera. Babona yuko ari barabara rihita cyane, ukireba no kuri mire kuri kote yazo ni barabara riparitse ko intuzenya imiduga myinshi. Ucabibona yuko Bujumbura kumbe we have many cars, turafise imiduga myinshi, kuko niba ubona amasirikirasyo y'imiduga mu barabara adacika, hakaba hariho n'izindi ziparitse. Ucubibona yuko Bujumbura burya ari ababosi bikomeje. Ucubibona ariko Bujumbura ari ababosi bikomeje, ari nayo mpamvu benshi batera urujijo mu kintu cerekeye. Imbere yuko mvuga ikindi kintu, urabona ngaha hariho inzu ndende cyane, iyo bitwa inzu ya Inesese wamawumva ni indiko ndakwereka. Urabona ko ari inzu, iyi nzu nuvuga ko ari imwe mu nzu za kera cyane, ariko urabona yuko ari ikiri inzu igikomeye biteye ubwoba. Utoshobora no gucira urubanza yuko ari inzu izohava ihera vuba mw'ino myaka. Biragoye cyane rwose. Twavuga rero ati impamvu ubona no kuri mire ati imiduga iguma ipasa utavanako, ariko ugasanga no hirya hari imiduga myinshi iparitse itariko iragenda. Ushobona yuko burya imiduga iri mu gisagara cyawe ni myinshi papa, ni myinshi kandi cyane. Ari nayo mpamvu abenshi batera urujijo mu guca urubanza bavuga ati eske Uburundi burakenye canke n'abarundi bakenye? Ivyo bintu wewe uvyumva gute? Uburundi burakenye canke n'abarundi bakenye? Eske c'est le Burundi qui est pauvre, ou bien ce sont les populations burundaises qui sont pauvres? Ivyo bintu biragoye. Umwe wese ajacinga uko avyumva. Umwe wese ajacinga uko avyumva, kuko uriko areba ibiri mu Burundi nko ngaha mu gisagara ca Bujumbura, biragoye yuko bavuga yuko Uburundi bukenya. Ariko ahantu bica bigoranira sahandi. Iyi aveni rero, imbere y'uko tubandanya, iyi aveni dushitseko bayitwa aveni Muyinga. Iyi aveni Muyinga ni imwe mu maveni novuga kazwi cyane, kubera ko ni ziri mu maveni maremare ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ibaze yuko ino aveni iva muri quartier za Bwiza, Nyakabiga, ikaza ikagera no ngaho nkuko tubibonye, ikabandanya igatusha hariya mwirohero ya mbere, igatusha ikagera hariya mwirohero ya mbere, aho ikigongana na boulevard ikigongana na boulevard Mwezi Gisabo. Ivya boulevard Mwezi Gisabo ni birebire vyovyo muri Bujumbura tubona cyo sinogine cyo ntakivuze ko nzokivuga ko bihagije. Nzokivuga ko bihagije.
aka kazi nakihaye mbona sinumva yuko hari ibintu do karite vy'amateka nosiga inyuma nogena ntavuzeko biragoye cyane. Okay, turiko turavuga rero ati bamwe bavuga yuko ari Uburundi ubukenya, abandi bakavuga yuko ari Uburundi bakenya. Wese wowe uvyumva gute? Wese avuga uko avyumva. Ikindi naco urabona yuko iri barabara ni barabara impamvu bikwereka kari mu barabara ari hit cyangwa se ateye imbere ahita, urabona yuko ari barabara ririko ama alimentation menshi ku buryo utovuga yuko uhasonzererwa wapi. Urabona ko hariho n'amafarumasi, biragoye yuko wosonza iyo wafashe iri barabara, waba uri mu muduga cyangwa se uri n'amaguru. Wewe ufite amafaranga yawe makeya cyangwa se menshi, ntiwabura uko wigenza, ntiwabura uko utsinda inzara. Ntiwabura uko utsinda inzara, biba bigoye. Barabyoroheje babikoze neza cyane. Ama alimentation ni menshi, urabona yuko hariho n'ububare udukafetariya, hari n'ahantu ushobora gufatira agakafe k'ubwenge aho bitwa muri Cafe Paradise. Uhabona Cafe Paradise. Niba biyemeza akazi ko gutanga ikawa y'ahantu nibaza kari karite ikawa y'ahantu nibaza kari iryoshe cyane papa. Nibaza kari iryoshe cyane. Amasitasiyo ku muhanda aba ahari. Bujumbura n'ukuri jewe narayikunze cyane. Noneho gusa niba nanje ari ahantu ntegeranye igishika nitubazo mu misozi kweli. Niba ahantu ntegeranye igishika nitubazo mu misozi. Umunsi twagize tuba mu misozi muri za Bujumbura, aho turi muri Bujumbura meri, aho ibintu byose ari bien. Nitwaza muri Bujumbura rero ntegezo kuzohatembera naho tuhabone ukuntu hameze. Iri barabara rero urabona yuko ari barabara kuma rivamo amabisi amaduga igenda, kuko navuze yuko ari barabara rigize intuzenye. Navuze yuko ari barabara ryarimanza amabarabara menshi, cyangwa se ari barabara rigera kure, kuko ni barabara niryo barabara ushobora gufata ukaduga ikakugeza Ikiriri, quartier Kiriri, ikakugeza quartier Kamenge, ikakugeza muri quartier Mugoboka, quartier Gasenyi, Mirango, rompe wumva uvuga mu Kamenge. Iri ikugezayo. Donc iri barabara ni mu barabara nubwo ari mu gisagara cya Bujumbura ahita cyane. Ati rero kuhagaze bigende gute? Ahantu tugira dukatire n'ahantu si barabara oya, ahubwo n'ahantu nuvuga ko ari ahantu gusa, n'ahantu hahita. Ati ntere ni ngaha imbere. Sasa rero sinzi uko muri kubibona nkuko nanjye ndiko ndabibona. Aho nako twavuye muri ville, ibintu ari ndahariho ambutiyage y'abantu benshi bahiga déplacement, byari ibintu by'imiriro kwe, byari ibintu bitoroshe bitaryoheye ijisho n'amatwi kumva. Ariko burya imvo nibaza ko turiko turayibona twese. Imvo nibaza ko turiko turayibona twese, ariko ivyo si ibintu vyotuma tujajinga ibi nabi iriya. Tujajinga ibi nabi iriya. Tuzohaza umunsi umwe ibintu bimeze neza, hariho igitoro, hariho essence, urebe kuntu ibisi nazo zigira iki, zitondera abantu. Urebe ukuntu bisi zitondera abantu. Umunsi abantu batondeye bisi, tuzoze rero umunsi umwe bisi nazo zitondeye abantu. Urebe ibintu vyo ngaha
Bana ni amazing birasekeje byane biri funny so funny biri so funny ati ribarabara none ko mbona mpinga wapi nta birenze mahana ya nta birenze ribarabara nta birenze ariko nitumwe mutuyira ko bantu boba bumva ikironi neza hari ikintu bitwa ngo ubunywabu guca mu bunywabu ni bunyabi ni mu bunywabu wana yaza kari mu bunywabu ya guca mu bunywabu ya nakayira ko mu bunywabu ariko urabona ko karakayira gafasha n'abantu mu gutonda igitoro by the way nihona ko akagira intuzenye ariko akakayira nubwo araka mu bunywabu umuzi washatse kwinyavya nawe ugere ahantu ngira ndakwereke bizokorohera cyane narakoze wabo Burundi mvuga ku kintu cyitwa jardin public. Okay, nakoze ikintu video vuga kuri jardin public. Ya jardin public rero haruzi ko ngaha twayishikiriye. Harubizi yuko twayishikiriye papa. No muso nagatangaza. Ati nagatangaza gutya. Nabwiye yuko ari jardin iberamo ibiteramo vyinshi. Ibiteramo vyinshi. Biramwe ibiteramo bikomeye cyane. Ino musi ho abona yuko ari ahantu basharije n'ahantu hasharije ubona yuko hatangirije ibitambara vyera sindi bwinjire kubera ko turacari muri tuwa turiko turazunguruka nimwabishaka muzombwira naho tuze tuhakorere video apana ijya nakoze video yo kuhazunguruka ndaherekana kuntu hameze neza. Okay, ushaka nimwumva byoba bitwika muzobivuge muri commentaire naco tugikorere kuko nico ompereyeho ati jardin public no musire komega hahiye ni kubera iki hahiye nyene kweri kuko urabona yuko hasharije sana no turi weekend turi dimanche we are Sunday. Yeah, we are Sunday. I think that yuko hariho mariage ibirori kuko mu ma weekend n'ahantu haba hashushe biteye ubwoba ku rugero rwo hejuru haba hashushe cyane ati none jardin public rero twereke ahantu binjirira kandi ugume uca hamwe ari kuraca. Okay, reka dusubire inyuma gatoya ahantu ariko ndaca murayibona kari ijya barabara tugarutsemo reka ndakwereka jardin public waje uvuye hamwe twava muri ville uzokwinjirira hehe. Okay, naha imbere reka ndahakwereke kuri entrée ya jardin public. Ese no munsi navyo biteye ubwoba nabwiye yuko jardin public irimo n'amatere ya basket ndiko ndabona yemba habaye match yemba byagenze gute sinzi ariko abantu barimo yatere abantu barimo barayikiniramo sinzi yuko ubona ujya hajya n'abantu bariko barakina muri jardin public. Ya muri jardin public reka dukomeze nkwereke aho binjirira rero aho binjirira kugira ushike ndani muri jardin public. Jardin public kwinjira ni kubuntu like for free. Yeah, like for free 1000 gihumbi cawe urinjira ukamera kumwe n'abandi kuko n'ahantu hakira umukire wa mbere hakakira n'umukene wa mbere kuko ntihitaho ngo umukire cyangwa ngo umukene wewe hakwaka ayangana. Umukire atanze igihumbi urinjiye ugiye gukora ivyo akuzanye n'umukene atanga igihumbi agakora ivyo akuzanye kandi nta discrimination iba ihari indani. Nta discrimination iba ihari indani kuko n'ahantu ata bintu byo gukumira bihari kubera ko aho umubosi akorera ni naho n'umukene akorera. Urabona ko ari ibintu biri bien organisé koko biri public ntago bibeshe. Reba izi nzu papa urambonera inyubako izi nyubako nazo ziri mu nyubako zigize reka kanwera Avenue Bururi nenga aho kunana butoka kweri wangiza aha Avenue Bururi bijya nidishikanye kuri jardin public mbega ibintu biryoshe ahandi bazutubibona
kuhashika bica vyoroha nagira mvugira kwizi this house like you see ni amazing nimezo ziteye igomwe zibereye ijisho nimezo zibereye ijisho iyi iri haruguru niko nabona amenga handitse des Evres inzu y'abakozi cyangwa se y'akazi kuko nasomye ku capa handitse agence burundaise pour irya capa handitse agence burundaise pour la réalisation des travaux d'intérêt public. Umva ni agence ndondi iri ngaho kugira irealize irangure ibikorwa by'inyungu ariko za leta by'inyungu bihanira inyungu za leta. Jardin public ko kitwereke entre neza. Jardin public entre ntagariye muri ko murabona oya aha ntibahinjirira kuko urabona ndani yuko ari ahantu hari akabare awinjiriye ngaha uzogiye gufatirayo akantu uzogiye gufatirayo akantu winjiriye ngaho ahantu winjira yo bagiye mu exercice physique ku entraînement kwiyorasha ni hehe ni ngaha imbere gatoya ni hehe kukubisha nguti oya saha oya urabona yuko ngaha ariho uparika umuduga wawe iyo uje kugira uko wigenza mwino jardin public kandi urabona jardin public urabona ni weekend ntabwo haragira soirée fresh ntabwo haragira soirée neza ariko urabona yuko abantu ababoss bamaze kubuza gukoraho ama exercice cyangwa se kunonora imitsi mwino jardin public urabona kari benshi kuri urabona imiduga ihari simike sumwe sibiri sitatu oya irarenga ari nayo mpamvu mbwira ati ibintu ni fresh ati jardin public rero entre ni hehe habe ndakwereke neza urabona uzoduga kuri ya avenue gatoya hama uduge mbebasha iri barabara rishikaho neza naryo tuzorikorera ko umunsi umwe ariko azobara shoot video gatoya ari kubereka gusa bimeze gutse naho nyene nimwabinsaba nzogikorera ko nta kibazo ati yo niwaduga ubandanya hamwe twadugira ni hehe nibaza aho twajanye ko mwahabonye entre rero yaho ni hehe entre yaho yanyayo ni ngaho uriko urabona aho uriko urabona aho niho binjirira abona yuko hariyo n'ababoss ariko baravayo abandi bajayo aho niho kuri entre niho wewe uje ushikira ukinjira hama ukariha amafaranga yo kwinjira nkuko nababwiye ni 1,000 naho nyene cha Marundi wowe ukinjira ukora amasaha 24 ukora amasaha 10 wewe uba wiguze umunsi wose rero kurashobora no kuza mu gitondo ugakora ugataha kujya ukagaruka ugakora kuko n'ahantu ama service menshi arimo narayavuze ama service menshi akorerwa muri jardin public harimo amagym harabera y'ibirori imikino y'abana myinshi n'ahantu donc waba muto mukuru ushaje hose ntihawubura ikintu na kimwe hagufasha kuko ama service ariyo atusha kuri kategori izose zibiri irarishik. Okay, ino musi video reka tuze kwirangiriza aha hantu hari ikintu ntogenda ntavuze hari abantu bacabibaza ngo tubaze video kubera aha hantu handitse ngo stop oya sikwera ino stop oya ahubwo niho hantu nobona twomarira video hama nkahavuga ibigwi ivyaho ati bimeze gute rero aha hantu urabona aho ndiko ndakwereka burya ubibona cyane biragoye kugira ubibone neza ariko reka twegereze turabe ati rero ikintu nshaka kuvuga ni cyaha naha aho urabona yuko ari ahantu menga ni mu ishamba haboneka menga ni mu ishamba
iriya nyubako uriko urabona rero burya ngaha niho hari source ya Regideso. Ati Regideso ya aha hantu burya izi nyubako ni za Regideso. Izi nyubako ni za Regideso vraiment nico nobwira coco burya aha hantu si bwa bwana kabisa. Regideso wamawumva irafise ivyo ikorera ngaha bidasanzwe nkuko turiko turabibona. Ya urabona ko harimo ama installation ateye ubwoba kanganye. Reba nk'iyo twiyo ni twiyo ni twiyo niniya cane. Ya ni twiyo niniya cane ni kuri Regideso nkuko nabikubwiye. Ya ahantu Regideso ihakorera ibikorwa vyayo, ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa bisahiriza ama service public, ama service atandukanye. Ya nkuko uri kwabibona urabona yuko no hariho n'icapa kivyerekana. Ya hariho n'icapa kivyerekana ico nico nariko ndakubwira cerekeye aha. Ya ari nako novuga ati episode ya kabiri muri Bujumbura tuwa Rohero, quartier ya Rohero naha twoyihagarikira. Ati nuzoci ubandaniza ngaho hama kuri episode ya gatatu tuzobandaniza ngaho, bizovana mushatse tuzobandaniza ngaho cyangwa se duhere ahandi hantu tuhadekuvure. Ariko nashinye kuzokora episode zitatu hari ahandi hantu muri Rohero shaka kuzerekana hameze neza. Ari naho episode ya kabiri ihereye. Umugati mwakoze cyane ku bantu mwaravye video, mwubahwe. Big thanks for your watching. Show me your love mu gupata ama video yange munye ku rukundo, mu likinga, mu gusiga commentaire. Izo commentaire zituma mvuga ati next video ndashobora gukora ibintu bitwika kubera ko babireba ibintu byange babinsavye. Next video ndashobora gukora ikintu runaka kubera nzi ko hari ko abantu babikunda shimira. Gahunda ningire, gahunda dufise ni yindi muri wa Burundi. Gahunda dufise muri tuwa muri Bujumbura tuwa no kumenya uburundi, no kumenya gisagara ca Bujumbura. Eske mu gisagara ca Bujumbura ahantu hari hasana rukuru ni heya? Turacari muri Bujumbura meri, aho muvumo mubona tuzenguka mu gisagara hagati muzenguka ahantu hasa neza. Wari muzi yuko muri hazogera gihe tuja mu misozi muri Bujumbura rirare tukareba ati kumbe Bujumbura naho hariho ahantu hameze uguya. Niyo ntumbero dufise, gahunda no kumenya Burundi, gahunda no kumenya makariti, gahunda no kumenya Bujumbura cyangwa se Burundi utigeze uva aho uri, kuko niko kazi nihaye. Nibaza yuko mwabonye ahantu henshi hatandukanye muri video twakoze uvuye muri centre ville naho twagarukiye uno munsi. Nibaza yuko umunsi uhageze n'amahori buri uzibuka na hatoya na 20% zaho bigeze kubona muri video yanje. Big thanks.